Haleluya. Umuryango wose ugurutse si uw'Imana. Ariko niwasenga ndababwiza ukuri, niwasenga Imana yugara umuryango irawugara. Narabonye imiryango yugarika ngashima. Aho umenye n'umuntu adahagaze mu bugome bw'Imana, adashaka ibyo Imana ishaka, wugaritse araboroga. Ararira akavuma Imana, akizogera Imana, agatuka Imana. Mana kubera iki? Kubera kutawuguruye. Amen. Tureke guforsa Imana kugura imiryango. Tureke Imana yugurura imiryango yo ishaka kugurura. Twinjira aho ishaka ko twugurura. Iyo uciye bugufi hari umuryango ukinguka iminsi yose. Haleluya. No masengesho yawe uce bugufi. Kuvuno munsi uhagarike gusenga, utatira, ukankamira Imana, utegeka Imana, ubaza igituma byatevye. Haleluya. Ca bugufi bwira Imana ati ntavyo nshoboye, ni wewe. Naho bitevye ndazi ko wabivuze, narindiriye ahubwo nshoboza kuronka inkomezi zo kwihangana kugira nzoshike nkiri muzima nta kudidoga ntagiye mu byaha. Nta muntu ashobora kuzibira umuryango ukinguwe na ndiho. Ahantu hari protection hambere ni mu Mana. Imana niyo ikuzigama, niyo ikugwanirira. Reka rero yonyene uje mu miryango yonyene, ndavuze nti yonyene yuguruye. Ntusure kugira amanyanga, ntusure gutrisha, ntusure kubesha, ntusure guca hariya, ntusure gucenga abantu. Reka abamarayika b'Imana bacenga bonyene, babikore bonyene, babikoroge bonyene. Turi mu ijambo ry'Imana muri Korino wa mbere igice cya 16, 1 Corinthiens 16 verset 5. Amajambo niyaza ko aza kudufasha tugiye dusangire. 1 Corinthiens 16 verset 5. Ariko nzozi wanyu, Uri Paulo avuga ati ariko nzozi wanyu ninamara guca i Makedonia, kuko nzorinda gucayo. 6 verset 6. Ariko kumbure nzomarana namwe iminsi canke nzomara n'urushana kugira ngo mumperekeze, musezere neza aho nzoja hose. Bandanya indwi. Singomba ko tubonana. Oya geza 6 gusa. 6 subiramo 6. Ariko kumbure nzomarana namwe iminsi canke nzomara n'urushana kugira ngo mumperekeze, musezere neza aho nzoja hose. Haleluya. Paulo ariko aragaragaza ivyo yifuza. Ku murongo wa 5 yavuze ngo nzoza kubana namwe, sivyo? Nzoza kubana namwe kandi nzogira gute? Nzozi wanyu ninamara guca i Makedonia. Ariko arababwira programme yiwe, agenda yiwe. Amen. Umurongo w'indwi, so umurongo w'indwi. Singomba ko tubonana nanone mbakubise rurabwe, ariko nizigira kuzomarana namwe iminsi, umwami wacu niyankundira. Subiramo uti umwami wacu niyankundira. Umwami wacu niyankundira. Pia bisubiyemo namwe nimusubiramo uti umwami wacu niyankundira. Haleluya. Niwande barabasenga bavuga ngo umwami wanje niyankundira. Imana ibishatse. Abavuze mu Gifaransa ngo si Dieu le permet. Akora avuga ati ndashaka kuza nzocaha kumbure. Aravuze ngo peut-être. Murongo wa 6. Peut-être. Araba no munsi yuvuze peut-être. Kumbure avuga ati wawe nta kwizero ugira. Sivyo? Ariko wewe hari ivyo avuga azi neza ivyo Imana mubwiye. Nibindi yifuza akavuga ati kumbure ndashobora kuzoguma iwanyu. Ariko Imana ibishatse. Nje shaka twigo no munsi yuko hari ivyo upanga ariko hari imiryango Imana yateguye. Haleluya. Hari imiryango Imana ikingura mu buzima bwawe. Nashaka tumve majambo make twumve yuko imiryango yose iri imbere yawe yugurutse si imiryango y'Imana. Amen. Hari imiryango y'Imana yuguruka, ariko hari imiryango itari y'Imana yuguruka. Abana b'Imana benshi barinjira mu miryango atari y'Imana kuko bibaza ngo ni y'Imana. None byaragenda gute? Ninde yabikoze? Sinabeshe, sinatrishe, none ni Imana. Ariko hari imiryango yuguruka atari Imana. Inyigisho yise umuryango ukinguwe na ndiho. Byandike titre. Umuryango ukinguwe na ndiho. Anje kinasanze abantu abana b'Imana benshi bataratahura yuko hari imiryango ikingurwa
ukibaza ngo nindiho yawukinguye atari yawukinguye. Haleluya. Ko mubabaye none bamwe muko mwinjira mu muryango iyi hari imiryango usanga baramaze kwinjiramo utagisohoka, sivyo? Iyo muryango wamaze kwinjiramo utagisohoka nta kibazo, ariko nagenda bwira ati hari indi miryango iri imbere yawe. Ndabwira umuryango winjiramo utagisohoka, umuryango wa mariage. Haleluya. Hari umuntu yigeze kwigisha inyigisho nk'iyi avuga ati hari imiryango, hari abantu bagiye mu mariage bakarongora abantu batabanje gusenga, bagasanga bagiye muri mariage Imana itateguye. Hari abantu baciye bavana n'abagore babo. Aganabwira yuko wihenda utihenda n'umugore wawe, wihenda utihenda n'umugabo wawe. Igihe umaze kugira mariage mukabana nk'umugabo n'umugore mu nzira nziza ku mugaragaro, n'umugabo wawe n'umugore wawe, niyo muheba ngiye gusenga Imana ikwereka uyundi ukoze icyaha. Haleluya. Niyo aganabwira ngo kugira mariage n'uwundi uzoba ukoze icyaha cy'ubusambanyi. Amen. Ndazi ko iyi message izora abantu benshi, ntagire uzovuga ati narihenze sari bwamenye Imana, sari bwakizwe, reka rero manze senge menye Imana yanteguriye. Oya, nimba uri muri vyo nta demitu, urupfu rw'abatandukanye. Haleluya. Aho nashaka kubivuga neza vyumvikana mu kirundi cyumvikana, sivyo? N'abanyarwanda bavyumvise. Amen. Umuryango ukinguwe na ndiho. Hari imiryango yuguruka ukibaza ngo ni Imana yayuguruye ariko atariyo. Ariko subiye gatoya muri mariage gatoya, ibi bya mariage biraba cyane cyane abatarabijamwo. Ni muri célibataire nubwo uri fiancé, nubwo yaramaze gufukamira ya vi uraya barafukama, hari ivi bakubita ivi kubita gutera ivi, nubwo yateye ivi gashira kuri WhatsApp. Haleluya. Ukwiye gusenga umenye ko avuye kuma, nubwo wagukunda, nubwo ari umubogara, nubwo yagutwengera, nubwo yaguha amakado, nubwo akwiza indoto zawe, menya yuko hari umugambi Imana igufitiye. Haleluya. Abana b'Imana barongorwa nande? Mpwemu yera. Ibarongwa n'ibishobisho, barongorwa n'ama emotion. Amen. Amaranga mutima barongorwa na mpwemu yera. Hano Paulo yakora avuga rero imiryango murongo w'indwi yavuze ati ndashaka kuzoza kwaraba ariko ngo bizoshoboka Imana umwami wacu niyabigomba. Murongo w'umunani, so murongo w'umunani. Ariko nzotebera muri Efeso gushika kuri Pentecote. Urumva ariko arabwira nzoguma muri Efeso gushika umunsi wa Pentecote. Mwana majambo umunsi wa Pentecote geze nzoca mvayo. Amen. Aho nakekeranya arazi neza umugambi w'Imana. Murongo rero w'icenda ari wa nyuma nashaka guhagarako cyane. Murongo w'icenda. Kuko nugururiwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye. Alekeza ngaho gatoya. Haleluya. Yugururiwe yari niyaza muri Efeso azoca umunsi wa Pentecote geze azohagarika acagenda. Kubera iki? Kubera yugururiwe, apana umuryango muto, apana idirisha, umuryango munini. Umuryango munini sigura iki? Umuntu yavuga Imana yakuguriye nk'umuzo vugisha abwira ati Imana yakuguriye umuryango munini. Uri umudandaza acubona ati iki project nini ya, ni contract nini ya, ni promotion nini ya, sivyo? Uwo umuryango munini. Umuryango munini ni ikintu kidasanzwe kinini cyane. Ariko kuri Paulo n'umuvuga butumwa umuryango munini nuko yuko Imana yamujanye ahantu agira kora ibitangaza bidasanzwe. Abantu bazokizwa benshi ku buryo bwinshi. Imana zo kwigaragaza, icyubahiro cy'Imana kizoboneka. Abantu bose bazotangara n'ubushobozi bw'Imana buzogaragara biciye muri Paulo, sivyo? Rero ikintu nashaka kubereka nuko kenshi abantu bazi ko umuryango wuguruwe n'Imana ni umuryango wo guserereka, ni umuryango byoroshe. Mana ntibishoboka niwanzanye ngaha bitegeza koroha. Ariko ndabereke umuryango munini wa Paulo namuhagaritse pioneer igaheze. Haleluya. Uyu muryango munini hazobiki kandi abagwanizi bakaba benshi. Abagwanizi abazongwanya umuryango ni munini n'abangwanya ni benshi. Wewe waruzi yewe ugiye mu by'Imana guca n'umunyenga. Uko biba binini niko bakugwanya benshi.
tukwiye kwiga rero no munsi. Haleluya. Mana ndashaka ume iki kintu kinini cyane zo guhesha ishubahiro. Ego mugabo uze witegure yuko bazokugwanya bangana kuri nivo y'ubunini bw'iyo mugisha. Umugisha ni munini ariko abagwanya umugisha baba benshi. Ndabivuye mu cy'umugisha rero. Nubivemo kuko abagugwanya nuko baba benshi, abakugwanira bazoba benshi. Kandi abakugwanira wewe baba benshi gusumba abakugwanya. Nicyo gituma Elisa yavuze ati abatugwanya, haleluya, abo turi kumwe ni benshi gusumba bari yatugwanya. Kuko Gehazi yabonye benshi, ababagwanya bari benshi. Nawe ushobora kubona uti abangwanya ni benshi, ntusure gutinya. Kuva no munsi umenye uko uzobona abakugwanya babaye benshi, uzokuguruka amaso y'impwemu umenye uti abakugwanira. Ikibazo dufise tuzi ngo abatugwanira tutabona kubanganya n'abatugwanya. Sivyo abatugwanira baruta abatugwanya. Paulo yaronse umuryango munini cyane ngo kuko munagosubiramo ngo cena usubiremo kuko ndugururiwe urugi runini rujya mu bikorwa bikomeye kandi abagwanizi bakaba benshi. Haleluya. Baba benshi, niyo babaye benshi ntutinye. Vuga uti ntutinye. Basi nibwire wenyine uti sintinye. Kirazira gutinya. Satani ashaka gutinya. Kubera iki? Ashaka kugira amaso ya Gehazi. Amaso ya Gehazi yabonye ibyo amaso amwereka. Ariko Elisa avuga ati basi ndasavye mwugure amaso. Ayo maso ndashaka nawe uyuguruke ubimenye kuva no munsi ko bakugwanya ni bake parapo yahugwanira. Haleluya. Rero ibintu byose ndashaka kumenye hari abantu benshi bakora guhagarara ku murongo kenshi bagize ikibazo. Imigani 10:22 Proverbe 10 verset 22 ngo bavuga gute? Ngo umugisha w'Imana uratungisha kandi nta mubabaro. Uwo mubabaro ngo ngurarira. Urashaka kurira mugabo ni kunyugo yayo kurira. Umwana igituma arira bamutera urushinge ni kubera ko arakira. Haleluya. Umubabaro ni mwinshi. Umva ngo umugisha uhoraho uratungisha kandi nta mubabaro awuvangamo. Amen. Nta mubabaro awuvangamo kubera iki? No mu bibabaro ukwiye kunezerwa. Kubera ko babara mu bigeragezo. Umviriza, ijambo ry'Imana ryavuze ngo umugisha w'Imana uratungisha kandi nta bigeragezo bibamwo. Siko bavuze. Bavuze ngo nta mubabaro, mu Gifaransa bavuze ngo chagrin. Nta chagrin, nta mubabaro. Kuko gituma Yakobo avuga ngo nimwabwira ibigeragezo by'uburyo bwose munezerwe. Ni gute unezerwa mu bigeragezo? Kuko uzi yuko nimba uri mu mugambi w'Imana, nimba ari umuryango Imana yuguruye, urazi ko Imana iri kumwe nawe kandi urazi ko abakugwanira baruta abakugwanya. Nico gituma unezerwa. Kuva uno munsi mubimenye, ntunezerwa kuko utari kurababara. Ntunezerwa kuko atabigeragezo bihari. Unezerwa kuko uzi uwo muri kumwe. Unezerwa kuko uzi ko ufise intsinzi. Bitebuke uzobivamwo. Uko bisa kose Imana izokugwanira. Sivyo? Uyu murongo rero ndaberetse Imigani 10:22 abantu benshi bagiye mu muryango w'Imana bakabona ikigeragezo. Mana si wowe kuko yawe sinakugira ikigeragezo. Yawe ntiharakungwanya. Kwereka patron angwanya, kwereka bangwanya, kwereka bamvuga, kwereka ari imitego. Haleluya. Hari imitego kuko uri mu nzira y'Imana. Yiri mu nzira y'Imana arabakugwanya badashaka gukomeza muri iyo nzira. Ariko vuga utariko. Urashobora kuba utari mu nzira y'Imana nawe nyine kugira imitego. Wa mu nzira y'Imana hari ibibazo. Wa mu nzira atari y'Imana hari ibibazo. None tubigire gute? Confusion. Tugire gute none? Turonke guhishurirwa. Haleluya. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo musenge ubudasiba. Atesalonika ba mbere 5:17 5 verset 17 priez sans cesse. Usenge ubudasiba. Kubera iki? Kweli kurasenga ivy'Imana biraja mu nzira. Ivya Satani birava mu nzira. Haleluya. Yesu atwigisha gusenga, yavuze ngo dusenga kugira ubugombe bw'Imana bube kwisi gute nkuko buri mu ijuru. Mbega iyo kurasenga umvuga ngo Mana yuko ushaka ko mutanyishura.
Ego. Urabivuga ubyizeye. Urimo fiançailles. Uriko urasenga, Mana shoboza ndamuronke, wamuronse yakwemereye sivyo? Usigara usengera, Mana shoboza inkwano, shoboza uburyo, shoboza inzu, kwebe udashirako nimba ubishatse kudagashirako kwebe udashaka no kukumva. None ni Imana arakijije ndakijijwe, turi mu muhemu tuvuga mu ndimi nivyo birashobora kuba vyo cyangwa n'ibibe vyo. Haleluya. Kuko imigambi Imana igufitiye. None abakobwa none bakavuga ngo barondewe n'abahungu 5 bose barakijijwe, bose bavuga mu ndimi. None uvuga gute ngo niko barakijijwe bose 5 barakurondera 5 bose barakijijwe? None shugira gute? Sandakaraho ninde muraba, ninde afite ingodo nziza, ninde muremure, ninde afite igifuwa, ninde muboga, ninde ndiho yaneguriye n'imbere yuko vuka. Haleluya. Senga iminsi yose, kuko kenshi ko nigisha ibi ikibazo mama akunda kumbaza kenshi, none ko wewe basi data urumva ijwi ry'Imana, je kurazi kuryumva, umbiriza umenye kuryumva utaryumva, Imana yawe umutima wawe uhagaze. Niba uri sense uvuga uti Mana sininjira atari wewe, Mana nimba atari wewe ugara uno muryango. Haleluya. Ninde amaze gusenga Imana yugara umuryango kuva no munsi wabisenze? Nta wundi pasteur pasteur ndabizi ko yabisenze kandi Imana yugaye, Imana ishima ko yugaye. Haleluya. Ndavyibuka kweli yarantangaje, niyo natanguye kuronka iyo nyigisho yitwa kuba mu kibanza c'Imana. Ndayigisha ndabivuga pasteur aranyemereye ndayigisha muri serire mu Kabondo. Kadodo yari he? Kadodo yarayizi, niho yari nawe nyine. Hanyuma bose barahezagirwa, hariho vague 2003 cyangwa 2002, hariho vague yo kugenda hanze Amerika, Canada, bagumaponyoka bajene muri kumwe ngo pyu yagiye. Ndasenga ni bama kibanza c'Imana. Niyo Imana ishaka igikona kizogusanga aho nyene kiguhe ubukate urimo n'inyama. Eliya yarya inyama n'umukate yiryamiye yavuze uruwa. Hanyuma agera igihe gihagarika, Imana ikimubwira ati va ngaho ugende. Agiye naho nyene asanga Imana ikumugaburira. Ndavuga ni ba mu kibanza c'Imana. Ndavuga ni urashobora kugenda nk'abandi ugasanga urahushije umugambi w'Imana. Mu bantu bari kuri depart bamaze gutya Vomark, harimo umujene yitwa Basere wacu. Seriri heze jambwe ati afunze isura wenda akunda gutwenga, tugende tuganire, tubonane. Baza baruninga navuga ngo tubonane, akwiye ngo tubonane tatwenga cyumenya kugiye mu bibazo. Acarantwara ahantu haranyihererera. None ivyo bintu bakwimbwira je nyenda urinda kwivuga imbere y'abandi bantu bose. Nabwiye ni siwe nabwiye bose ariko nawe urimo. Haleluya. Ariko kinakunze ntiyapinze inyigisho yaje, yaravyemeye nivyo byo wigishije mugabo ari kunyiherera kuko barazi ko ngira ngende. Hanyuma kandi mu ndwi ikurikira acagenda muri ambassade, yari mu bajene bakunda Amerika, yari yambaye science ko USA indana. Bara bajene bagenda bakazunguruka ambassade, turayicakiye mu izina rya Yesu. Abandi bagenda bayicakira, ngo uwo munsi yagiye avuga ati Mana bibuka ushaka, udashaka ngenda naho nja bayinyime. Aragenda yasenze, Imana ivuga ati stop naho uja. Avuye yacaza kunda muhira, ashika twenga Imana abanya twenga no gati ya nashirambwira bon voyage, akiri kure bon voyage. Cyambwira ngo Imana ishimwe banyimye. Iba tamwima bega MK2 uno munsi. Bega nina bari he abayarongowe nani? Nabasigaye. Kandi nina nasororera.
Haleluya. Umuryango wose ugurutse si uw'Imana. Ariko niwasenga ndababwiza ukuri, niwasenga Imana yugara umuryango irawugara. Narabonye imiryango yugarika ngashima. Aho umenyera umuntu adahagaze mu bugome bw'Imana, adashaka ibyo Imana ishaka, wugaritse araboroga. Ararira akavuma Imana, akizogera Imana, agatuka Imana. Mana kubera iki? Kubera utawuguruye. Amen. Tureke guforsa Imana kugura imiryango. Tureke Imana yugurura imiryango yo ishaka kugurura. Twinjira aho ishaka ko twugurura. Kuko Imana yuguruye. Dusome mu byagishije Yohana 3:8. Apocalypse 3 verset 8. Tumve rero Imana yonyene. Haleluya. Vuze ni yonyene yuguruye. Ashaka kubasoma piyo. Ngo ndazi ibikorwa byawe. Ndazi ibikorwa byawe. Ehe, nashize imbere yawe urugi rwuguruye. Ninde yashize imbere yawe? Imana yashize imbere yawe urugi rwuguruye. Apana gugaye. Nta ushobora kurwugara. Nta numwe ashobora kugugara. Yuko ufise ubushobozi buke. Witondeye ijambo ryanje. Ntiwihakanye izina ryanje. Ibintu bitatu. Witondeye ijambo ryanje. Wigize gute? Bwa mbere ufise ubushobozi buke. Witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Ntufa kwiyugurura umuryango. Hari ibisabwa. Mbega witondeye ijambo ry'Imana. Mbega uri mu rugendo rwo kugororoka. Mbega uruha Imana. Haleluya. Siniko muko navyumva. Mu Gifaransa babivuze neza kuko hose bavuga ngo murongo 8 ngo voici parce que tu as peu de puissance. Kwera ufise inkomezi zike. Inkomezi zike bisigura iki? Nageze kwigisha inyigisho yo guca bugufi, sivyo? Hari umurongo nigeze kubereka ariko na wa kabiri 12 umurongo w'9. 2 Corinthiens 12 verset 9. Amen. Aho Paulo yariko aragerageza gusenga Imana iramwankira isengesho giyo. Havuga ngo iki? Soma piyo. Soma kuri écran. 12 verset 9. Arambarira ati ubuntu bwanje buraguhagije. Kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke. Haleluya. Nuko cyane cyane nzonezerwa kwirata intege nke zanje. Haleluya. Ubushobozi bwa Kristo bunzeko. Izo ntege nke akora avuga si ubusambanyi, si ibyaha, ni intege nke kuvuga uti ntavyo nshoboye. Izo ntege nke akora avuga. Iyo uvuze ngo ntavyo nshoboye atari Imana. Haleluya. Ndazi ko nize, ndazi ko mfise masters, ndazi ko mfise PhD, ariko atari Imana. Haleluya. Shokuru mukobwa ukavuga uti nano wandi mwiza, n'abantu bose basifra, atari Imana. Ngo bushobozi buke nibwo butuma Imana ikora. Haleluya. Ntiwishimire kindi, wishimire uhoraho. Ngo wirata irata iki? Haleluya. Ngo ndazi ko nje twadusuye muri mu byashije 3:8 verset 8. Naruguriye umuryango nakinguye umuryango. Cyo tunavuze ngo umuryango ukinguwe nandiho. Hari ibintu bitatu byavuze bikenewe. Ubushobozi buke. None jambo bisigura iki? Uguca bugufi. Haleluya. Iyo uciye bugufi hari umuryango ukinguka iminsi yose. Haleluya. No masengesho yawe uce bugufi. Kuvuno munsi uhagarike gusenga utatira ukankamira Imana. Utegeka Imana. Ubaza igituma byatevye. Haleluya. Cha bugufi ubwira Imana ati ntavyo nshoboye ni wewe. Naho bitevye ndazi ko wabivuze narindiriye ahubwo nshoboza kuronka inkomezi zo kwihangana kugira nzoshike nkiri muzima ntako ndidoga ntagiye mu byaha. Ngo niko bushobozi buke. Amen. Ndazi ko witondeye ijambo ryanje. Leo nugwitondera ijambo ry'Imana ukagendera mu ijambo ry'Imana. Ni wiyakane izina ry'Imana. Ivyo bitatu nivyo zo kugura imiryango mu buzima. Haleluya. Ariko cyo kwiga cyane nuko uyu muryango ukingutse ntibisigura yuko ari Imana. Nigiye uzobona umuryango wugurutse ubanze usenge. Wumva uti Imana nimba ari wewe ndashaka ubigaragaze. Atari wewe naho vyugare. Haleluya. Sisova nibagiye umukobwa umwe yari mu Rwanda cyo gihe haraci imyaka irenga 10. Yaronse akazi ko muri Nations Unies ka $5,000. Mwijoro Imana mbwira ati stop. $5,000.
murumva yariyo gwiza gato y'amarundi atakazi kandi gakomeye yari afise yose akazi gasanzwe cyane Imana ati hagarika hariye no wakaronka yakazi ugiye mu mutego ayibona neza mu 2008 ndi namaze kuva muri business nkora full time ncandika inyigisho haraza umuntu akora muri Nations Unies ngaha muri PNUD arambwira ati ndakunda izo nyigisho udurungikira kuri hariyo site nacisha ko inyigisho ndashaka rero uze tuguha akazi arambwira akazi bakumpema $700 atana kimwe ndonka ntakora full time mwijoro mbona iyo dossier y'akazi irimo umurongo umeze ngo hyo baranutse ngo ikijuju ari umuntu yanutse ngo ikijuju kwera yamiye ikijuju kubera iki ko yaza arafasha rimwe na rimwe kuri Hawaii haciye imyaka 3 azambwira ngo sha ngo tu avais raison ngo hajyana iyo haja bino bintu byose no kubikora haleluya ariko nubwo toronka inzozi nubwo toronka ijwi special ariko usenge Imana ndashaka uriya muntu agira ameka y'akazi niwe muremye asanga atari ibyawe byugare amen ntajwi waronse ntabwo ishuri waronse ariko vuga uti ibitari by'Imana ntavyo njamo kuko utabizi utarabitahura bino bintu hagiyemo umuntu abizibira urashaka gusanga abizibiye ari satani nivyo satani ashobora kuzibira imigisha y'Imana sivyo ariko wasenze ndavuze ni wasenze mbega wasenze gute cyo gutuma muri kanko namuvuga nti tegura umunsi mu masengesho ibintu byose ujamwo interview yose ujamwo amadossier abashomeri muri ngaha mugume mudepoza nimure mudepoza ngo no Imana nteguriye depoza aho umvise hose harabagena renouveau shaka kwironka gendera abinyuma depoza ariko aho depoza hose haleluya uvuga ati ivyandiho gusa ibitari vyiwe byose vyanke haleluya nabwi ntahe y'umukobwa reko ndavigisha icyo gihe hari muri Minevanville reko ndavigisha saa 6 dukora vyigisha gutyo yuko nabwira tama mariage menshi ifo kwaza gusenga itari vy'Imana bife hanyuma uwo munsi narija kuvyigisha hacaza umukobwa kumbera ngo hari dimanche ngo yisamde nyene bazoza kunkwa kandi icyo bavuze vyose ndabona yuko nakoresheje umubiri gusa kandi nta Mana narondeye nagiye mu bintu datomoye nkeneye kwanza gusenga vy'ukuri Imana ibikore ati ndazi ko ngiye mu ntambara y'umuryango ariko sinshaka guhusha umugambi w'Imana kandi abikoze gutyo nyene arabwira umuhungu ati rindira nsenga urasana mu mutwe komeza gutumira abantu bose okay shaka gutumira isi yose mwijuru nzogenda jenyene imbere y'Imana nzorubanza nzobandi jenyene nta data azomvugira nta mama azomvugira nta mwene data azomvugira ni jewe n'Imana gusa acarasenga agiye gusenga iyo dote ntihabaye mu nyuma asanga umuntu yari yishize mu ishengero atanakijijwe ari umusambanyi amaze kuvyara hanze iyo byose yabigenze kubera iki yaravuze ati Imana ndashaka aho ntabona worahabona aho nashika worahashika mbona amashugwe mbona amatexto mbona imitima myinshi muri WhatsApp ariko hari ibyo ntabona wewe ubona ndashaka ubone aho ntabona ndashaka rero wewe uwigizeyo ibitari byawe vyose kandi nivuga ntiyamukunda yaramukunda kuko yabivuyemo ainda kuifata Mana shoboza twa tujambo dusosa tuya turashobora gusosa ariko tukujana mu cyaha cyangwa guhusha umugambi w'Imana nicyo gituma rero ndashaka kubereka muri tuje mu byakoze n'umwa 18 ndabeko rimwe na rimwe vyoroha 18:5-6 Acte 18 verset 5 à 6 ndabeke Paulo ko hari igihe muri ministeri yiwe ibihe vyoroha ntaronke opposition niya ariko nagihe byaguma soma 5:6 aha maze Sila na Timoteyo bamanutse bavuye i Makedoniya Paulo agoberwa n'ijambo ry'Imana ashingira intaha abayuda yuko Yesu ari we Kristo nabo babiharirije barogose akunka umurimo uzuziwe arababarira ati amaraso yanyu araba ari mwebwe akora jeho ndacuna guhera ubu ndaja
ndaja ku banyamahanga. Okay, Paulo ko yashavuye sivyo? Yabwiye ubutumwa baranka acara kunka umurimo uzo. Yesu yabwiye ati nimwange mugende kubabwira bemeye ni vyiza bakizwe. Banse demi-tour. Sivyo? Arabigisha ngo genda ngo binginge ngo baririre. Hanumvise ngo ndamufata ukuboko mpaka ngo yatuye. Azokwatura imbere yawe mbwa nazo wakijije. Igikuru soko yatura, igikuru nuko anyugwa akavyumva. Sivyo? Akavuga ati iyo Mana ntaka kuyikurikirana jewe ndemeye ko n'umunyavyaha ndashaka gakiza. Nuzorondere ko abantu batura. Nyanga ashaka kwizwa bakuzuza amaboko. Subiramo amajambo gacabandika ngo abari 50 bakijijwe. Sivyo? Ni vyiza ko umuntu agaragaza vy'ukuri ko ashaka gukizwa. Cyo gituma Paulo avuga ati okay, je ndigiye mu nyamahanga rero. Sivyo? Ahanye opposition yagize n'abantu banse kumwumviriza. Ariko naguhamwa kurimo. Simbira ku 9. 9. Aho nyene waruri. Maze umwami Yesu abarira Paulo mwijoro nko mu nzozi. Ati ntutinye ariko uvuge. Woye gucereza. Kuko ndi kumwe nawe. Gushika 11. Kandi nta muntu azogutera ngo akugirire nabi. Nta muntu azokukorako azokujugwara. Kuko mfise abantu benshi muri iki gisagara. Amara y'umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Wabyumvise aho Imana ambwira ati nta uzogukorako umwaka n'igice akora vuga ubutumwa. Wabyumva ariko nivyama gutyo. Hari gihe Imana ivuga ati aha nta ukujugwa. Ati nta ugukorako ndi kumwe nawe. Aha naona aha kubitika. Ndi kumwe nawe nyene. Ndakubona. Ibintu by'Imana ifa kubitahura uko Imana ishaka kuvyumva. Kuko abantu barishaka kubesha ngo no uri kumwe n'Imana ngo ni umunyenga gusa. Nta kibazo ugira. Ariko ari gihe rero usanga bijya bibazo nyene biri mu nyungu z'Imana. Kubitika kugira ushobore kuronka forme. Imana ishaka kuronka. Hajya bakora kureba nganya bakugwanya Imana ibibona suko inaniye kubahagarika. Abafashe Yesu bakamubamba suko Imana naniye kukingira Yesu. Yesu atza kubambwa. Yesu yavuze ngo data wo mwijuru bunyene ashaka kurungika amaregio abamarayika 100,000 baze kunzigama. Ariko nabikoze kubera iki? Kuko nkwiye guca hano nkikore no musaraba. Sivyo? Aha rero igihe Paulo Imana amubwira ngo nta uzokujugwara. Tuzimire rero mu byakoze n'umwa 23. Ja kuri chapitre 23 11 11. Ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara hejuru. Ati humura kuko washingiye intahe i Yerusalemu nikukwiye kuzoshingira intahe i Roma. I Roma rero, i Roma agiye ahantu bamuboha afungwa igihe kirenga imyaka 2. Yumva? Kujya Yerusalemu washinga intahe ndakurungitse Roma. N'umuryango w'i Roma Imana kinguye agiye kubona amagogwa. Ari Imana ya ukingu. Ariko muri ayo magogwa Imana azobe kumwe nawe. Haleluya. Cyo gituma barasira Paulo na Sila baririmba. Muri Actes des Apôtres muri 16 bakaririmba bagahimbaza Imana. Bari mu bibazo baboshwe amaguru n'amaboko kuko hariho presence y'Imana. Igikuru si comfort nukwana n'Imana. 10 kangahe? Na kabiri wasomye 12 soma kushaka kuri 13. Iryo joro rikeye abayuda barakorana. Barahira bisiba yuko batazorya ntibanywe batarica Paulo. Abahize batyo basaga 40. Muzosome ico gice cyose kuva kuri chapitre 23. Musome aya mashapitre yose kuri 27 muone ngene yagwanijwe. Abantu bakavuga ati turisonzesha makapfuye. Ntituzakujya. Paulo adapfuye. Baramwagiriza araca mu imyaka irenga 2 abari muri ivyo ariko yavuyemo ari muzima. Se yarafunzwe Imana yari hehe? Yayicaye. Yari muri vacances. Yari hehe? Yari yicaye mu ntebe y'inganje. Abamarayika bose bari hajya. Ndaza kwereka ko n'umarayika wa Paulo aho hose yafungwa, aho hose aguma wenyene, umarayika bari kumwe ahaja hose. Sivyo? Namwe bizi no ko amarayika abakijije n'uzi ko amarayika muri kumwe.
mwasize muhira mwazananye kumengo mureduta kweki muduta kweki mukekeranya abakijijwe abamarayika banyu muri kumwe kubera iki muri kumwe hari amavese mukwiye gufata ku mutwe Abaheburayo 1:14 muhafate Hébreux 1:14 sivyo Hébreux 1:14 kwereka ngo abamarayika bari kumwe namwe kubakorera pour vous servir nubwo yuko bari kumwe namwe aho muja hose Paulo yaramaze muzosoma ibice byose baramujuraguriza gose bakamuvu baza akisigura kamara amasare ko aravuga akaba imiriye kamara amazi bakamushira hasi Imana ibibona amen haragera igihe rero bafata abaprisonnier amajana 276 276 bashira mu bwato ana abaprisonnier hagera igihe rero bwato bushaka no kwibira ariko mubikije mu twatanga gusoma ngo nakinguye umuryango wo kuja he i Roma nuvuga yuko Paulo yaciye bugufi Paulo yagendeye ijambo ry'Imana Paulo ntiyagira isoni y'izina ry'Imana yarakwije ya condition 3 bisaba kugira umuryango wugurutse atanumwe amen Imana yakinguye umuryango ukwije ibyo bitatu nta muntu numwe ashobora kuwuzibira Satani Lucifer le patron des démons en chair et en os amwe yoza ntashobora kuzibira umuryango kandi arabizi ntashobora kuzibira yamfujiye yagiye kundega yagiye kumvugira yagiye kumponda kwa patron nukura ko umuryango ari Imana yukinguye nimba shomereye ni kubera we nimba nabuziye mugabo wanje yagiye kurongora nyaka ni kubera we achazobona gatanga gusengera umuvuma amasengesho umuryango ni Imana yugaye cyane ni yawugaye nimba Imana yuguriye umuryango ukwije ibintu bitatu nta muntu numwe ashaka gufujira nta numwe ashaka kuja kukurega kwa patron kube nayo kurega bica bisubirako ntibishoboka nta muntu ashaka kuzibira umuryango ukinguwe na ndiho bazokwisonzesha iminsi 40 ngupfe nigeze kora mu nzozi nigeze kwivuga ngaha mumengo abasataniste bisonzesha ngo Kristo NDIKUMANA apfe niba ashaka kunyica hataragera ashaka kukwica hataragera kuko urumva bivana n'ingene wizera ntuse kwemera yuko ari umuntu ashaka kukwica hataragera baragutera grenade niturika sivyo bamuteye grenade iri degupiye bari muterera mukubita ngaha igwa ku modoka ngaha nawe nyacha yifata iterera hanze yumvire grenade bayidegupiye urayimuteye kwa twari imodoka imugwako nawe nyine ayifata ayitera hanze asharabandanye n'umuduga Imana yuguruye nta wugara sivyo none abizi bashaka gutera misile bombe niturike yari guturika kwereki ibiri kwisi byose biri mu kiganza cy'Imana nuze gutera nzokuroga nakuroge turaba ubwo bushobozi buhawe nande mvugiye abarozi benshi murabaho ubushobozi Gunabutinya arandoga mviriza nati Paulo baramuroga ntasho byakora n'inzoka aramubwiye ko arayikura ko bien inzoka bacatanga kumwita ngo ni Imana kwera waze umuntu adatinya inzoka nuba yuko uri mu mugambi w'Imana uciye bugufi utizera wewe haleluya umuryango Imana ikinguye nta numwe ashaka kugara nta numwe ashaka kugara haleluya abantu benshi n'abitahura nje tubadasenga nje gituma jewe nubwo noba ngwaye sinumva ko nova mu nzu fuma senga ngwaye mu gitanda basi Mana uri Imana n'ubushuhe uri Imana ko ndashaka connexion illimitée amen apana kudeconnecta uconnecta gumako gumana nawe ugume mu mugambi wiwe kuko niho ari protection ya mbere amen hari abantu mu bihugu bikomeye muri intambara ziko ziraba ubu kwisi
uriya mugabo wakoraga ijya ntambara amaze imyaka 2 adasohoka ari muri bunker. Muri bunker wo kugara nta mugaburire yo gumayo. Uva yuko ahantu hari protection hambere ni mu Mana. Imana niyo iguzigama niyo ikugwanirira. Reka rero yonyene uje mu miryango yonyene, ndavuze nti yonyene yuguruye. Ntusure kugira amanyanga, ntusure gutrisha, ntusure kubesha, ntusure guca hariya, ntusure gucenga abantu. Reka abamarayika b'Imana bacenga bonyene, babikore bonyene, babikoroge bonyene. Aroma 8:28, haleluya, ngo vyose hamwe bikoreza hamwe kuneza y'abakunda Imana. Bavuze ngo vyose hamwe na bibi. Hari imiryango yugarika ukarira, haciye umwaka ugasubira imbere y'Imana warakoze kugara. Iyo tugara sinari gushika hano. Hari ama mariage, ama fiançailles yacika ugacibona umugabo Imana yaguhaye. Ukavuga ati mbega iyo nishora hariya uyu mugisha naye kuronka. Haleluya. Nukureka ivy'Imana yugaye. Kazi kawe ndaguheba aho kangisha ndaguheba mpeba. Kazi ma Yesu atampevye. Yesu arafise pièce de rechange. Nabwire Yesu arafise pièce de rechange. Maimuizi kwa pièce de rechange. Hari umwenda ndatari ngaha yarose pièce de rechange ari higabasha. Nguriya ne wewe nuriya tuza kuboko tuza neza kura. Haguruka gatoye. Uriya yaronse pièce de rechange. Ashaka kwicara kana. Uriya yarasenze ntayo muzoyumva vuba. Yarasenze ariho parti mu mubiri wiwe iraba bloqué kubidasura gukora muri IRM. Barabona ko kabaye harimo kiste nta kundi yatagiye muri Amerika canke burapfa, ariko arasenga ama yatunzwe n'ibinini kuya kwa insuline, sivyo? Hanyuma mu nyuma Imana irabihagarika. Acha asubira kugira IRM. Bacha babona ya pièce kwa kuri nyene iri maîtriser, hari yindi isa nayo. Muganga aramubaza ngo none wewe uri hasa. Wewe sindi hasa. Biranzanzaniye ngo bishoka yuko wari hasa, hanyuma iyo pièce yihasa yindi izi wawe. None kweri kubwa mbere batabibonye. Pièce de rechange irabaho. Haleluya. Pièce de rechange irabaho. Kandi twavuga ngo Imana yafise pièce de rechange, tukabivuga nk'indirimbo. Nivyo Imana ikora uko ishatse. Amen. Nashaka twige kugendera mu miryango y'Imana. Twinjira aho Imana ishaka twinjira. Yuguruye winjira ariko menye neza ko ariyo. Amen. Ube sûr ko ariyo. Tusimbere ku igice cya 27 acte 27. Turabe igihe Paulo yari mu gato n'abaprisonnier bari 276 276 bari mu bwato bose. Ubwato bwagira bwibire hari umuyaga mwinshi, bose bagira ubwoba ngo bagira bapfe kwera ubwato, sivyo? Musome cyabaye murongo wa 22 verset 22, acte 27 verset 22. Kandi none ndabaremesha. Aho Paulo akaremesha abantu bagize ubwoba ko bagira bapfe. Nimuhumure kuko muri mwebwe hatazopfa n'umwe. Wumvise? Assurance afise Paulo kwereke mazogeza ngaho. Mbega n'ubwibone. Nukwizera kumwe kubwibone, nukwizera kwa ingorable. Infatigable. Subwo kuzokwizera. Nukwizera ko guhagaze kwijambo. Imana mubwiye kuteza genda Roma. Kwa Cesar, sivyo? Imana yavuze ngo utegeza kugenda. Rero nta kuntu bopfa. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirari. Paulo nta rebellion yagize, yubashije mu ry'Imana. Ntimugire ubwoba nta numwe. Mana majambo mugira mu profite mubeho kubera jewe. Kubera jewe Paulo murashika mwese. Ari abantu bagendera kukumvira Imana ko abandi. Ni wumvira Imana ugakora mu ijambo ry'Imana ugaca bugufi, abakwegereye bazoronka umugisha. Abagenzi bawe bazoronka umugisha. Umuryango wawe uzoronka umugisha. Igihugu cyawe kizoronka umugisha. Ntacyo bazomenya ariko byo byaciye kugwiza igigo kwawe.
Paulo umwe gusa abantu barenga amajana abiri barakira bose kuko tuza kubona mu nyumba ngo nta numwe yapfuye. Paulo avuga ati nimugire ubwoba bandanya ko ikiyo tagira ubwoba. Komeza. Kuko muri iri joro umumarayika w'Imana nduwayo kandi niyo nkorera yahagaze iruhande yanje arambwira ati ntacyo utinya Paulo, ukwiye guhagarara imbere ya Kaisari utegerezwa bandanya kandi Imana ikwemereye Imana ikwemereye n'abo mugendanye bose. Nuko nimuhumure yemwe bagabo kuko nizeye Imana yuko bizoba nkuko nabariwe. Ahandi avuga ngo Imana iguhaye abo bantu muri kumwe. Haleluya. Abantu bazi ubwenge biyegereza abantu batinya Imana. Abantu bazi ubwenge biyegereza abantu bubaha Imana. Abatazi ubwenge nabo biyegereza abantu bafite ingodo bakawugwamwo. Nukurikira abantu ngo bafite ibintu bose amafaranga menshi, kurikira umuntu w'umusenzi yubaha Imana aciye bugufi. Hari inyungu zobironkamo. Haleluya. No muri mariage senga urongo umuntu atinya Imana yubaha Imana niho azowumugisha umuryango wawe. Mu bagenzi bawe rondera abantu bubaha Imana. Haleluya. Ngo ndabaguha imvire ngo ndabaguhaye. Ndaguhaye abantu bose muri kumwe nta numwe azopfa. Si kwera wowe ni kwera wewe kugira ushitse umugambi wanje. Haleluya. Urashobora kuri mu ndege y'abantu amajana abiri mu ndege hakaba ubwoba abantu bose bakari mugabo wowe kwera ugiye kuri mission y'Imana kandi Imana ishaka iyo mission ishika. Na bombe baritera misile bayitera igahusha kugira wowe ushike. Abari mu ndege bose yo turahatswe nibazi yuko ari umugisha ari umarayika ari muri iyo ndege umwe gusa yatumye abantu bose bakira. Ko mugambi w'Imana si inyungu zawe gusa n'abakwegereye n'umuryango wawe n'igihugu cyawe hari umugisha iyo uciye bugufi. Wageze hega Pio wageze he 26 simbira kuri 34 soma 34. Nuko ndabingize nimurabe utwo murya bari base no kujya kwera bwoba kuko ari byo byobakiza. Mu ndege uri mu ndege hagiye imiyaga myinshi zona abantu batanga gusoma bamwe basora amacapure abandi batanga gufukama batanga gusenga batanga kwihana. Nukende kwihana kwera habaye umuyaga ugendera ku bugororotsi bisi yose. Haleluya. Amen. Agati humura fungura kuko ari byo byobakiza. Bachi bemera kujya bari banse kujya babaza ibisi bijo turapfuye abantu batazi Imana mama muri turapfuye mugaje impamba ntangara iyo mbonye abana b'Imana batiye turapfuye harimo mama umwe yeze ko telefone aho uri he ubaye iki ndakusavye mbarira aho uri agira karabaye ndi muhira nimbura ahantu ushobora gupfukama ushime Imana naripfuye. Rero mama nubaha nazo kumubwira ati none wari kuja he yuva. Ubiriza gupfa n'inyungu. Abo ngani bavya haleluya gusa. Gupfa ni inyungu iyo uzi yuroye. Iyo utazi yuroye ni danger. Apana danger gusa. Ni ibintu biteye ubwoba gupfa utarisubira. None wowe ufuye wojahe ntavyo nzi n'Imana ibizi uteza kubimenya. Sivyo nukubimenya. Ambwira gupfa iyo ufise responsibility ngaha urashaka mbone kambeho basi mfasha abana banje umuryango wanje ivyo nivyo ngaha ku isi. Sivyo niho na Paulo ayivuga ati jeje akwaviza ko nigira ariko kwera mwebwe no fuma ngoma ngaha reka ngome ngaha gatoya genda bafashe kukura mu mpwemu niko Paulo yavuga. Ariko ngo vyombera vyiza jewe Paulo. Haleluya. Sinzi ko twaba turaganira je wundi arambwira ati Mosi vraiment Mosi arateye ikigongwe imyaka 40 agira shike neza akadahabona gacapfa vraiment
namubwiye ni yo hako Mose ndamwamvya cyane divyiza 120 ans ukeneye iki kintu igire sha myaka 120 baza amagorwa Yosuwa yabonye Kanani yinjiye yonyene akubititse bagwana bagira iki bagize ibibazo byinshi Mose yibereye umunyenga upfuye ugafira umwami n'inyungu amen umuntu akijira apfuye umukunda urababara kwera nyene wamukunda ariko mu rundi ruhande urakwiye no kumwamvira araruhutse imibabaro yo nka kwisi agihano heza cyane cyo gituma we uri ngaho utarakizwa nusohoke utavuganye n'umukozi w'Imana piyo ngaho muganire ushobora kuronka visa yo kuja mu ijuru haleluya kuko ushobora gusohoka ya bigacika ugapfa sinaye kwifuriza mugabo birashoboka sivyo nje gituma ukwiye kuba uri tayari umwanya wose amen Paulo yarabwiye ati nimugire ubwoba nimufungure naguciye mwa uheje 34 ntihazohara agashatsi na kamwe ko ku mitwe yanyu simbira kuri 44 abandi nabo bamwe bagende ku mbaho abandi ku bindi bivuye mu bwato nuko bagenza batyo bashitsa ku nkombe bose barakira bose baravuga n'igitigiri ngaho onye 276 amajana 276 bose barakotse nta numwe yapfuye bose babandanje kubaho kwera umuntu umwe gusa yubaha Imana kubaha Imana ari inyungu apana gwiti cyawo gusa ndabakwegereye byo muvyumve ko ari ubutunzi bwo kubaha Imana haleluya hari umuntu ushaka kubereka muri tanguriro 25 mwese murazi inkuru ya Yosefu gatoya Yosefu muramuzi ngene yagurishijwe na bene se kwera jalousie ishari amen baramugurisha barabesha sengo yapfuye gusha nahagenda kuba aranafungwa ariko Imana muri ivyo byose yaruhiye kuba premier ministre umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca mbere gitunze gikomeye ku isi nko muri Amerika wa vice president canke premier ministre niwe ari nka president ahubwo yasi ubushobozi bwose hanyuma ageze ngaho bishika yuko haba ubugaragwa inzara iwabo bamwe bamugurisha baca baza gusaba indya ifungurwa aho Yosefu ategeka ariko Yosefu aramenye we ntamumenya ariko nakwereka baza kumubona barasa ubwoba ati niyatumenye ko twamugurishije uretse gusa kataduhinya cyangwa ifungurwa aradufunga cyangwa aratwisha ariko majambo abishuye soma umurongo wa 4 gatoya kuva ku murongo wa 4 ndakubwira Yosefu abarira bene se ati enda ni munyegere baramwegera aravuga ati ni jewe Yosefu mwene so umwe mwaguze ngashorwa muri Egiputa none ntimubabare ngo mwitakire kuko mwanguze nkashorwa ino kuko Imana ariyo yatumye mbitangira imbere ngo mbe kirokora Imana niyo yabitumye kugira ngo n'imbere nze ndabarokore wana majambo Imana ari yamaze kubona iyo nzara itaraba imyaka myinshi Imana irareka baragira ifuhe ishari harashobora kugira ishari kuko Imana sitanga ishari Imana ikareka iyo shari rikagaragara ukayishira mu ngiro bakagufata bakagukuza mu kazi ukakavamwo Imana ibibona ko mutavuga amen abantu bashaka kuronka akazi bagashaka kavamwo Imana ishaka kureka bakagukura mu kazi ibibona abantu bagukuje bafite ishari iyo shari Imana yayiretse iraba en pratique byumve yavuze Imana yatumye mbitangira imbere ngo mbe kirokora nze kubarokora nuva amajambo nakomeye Imana yabikoze si mwe mwabikoze hari abantu bashaka kugwanya batazi ko akorera Imana mu kugwanya hari abantu bagufuhira batazi ko akoreshwa n'Imana kuko iyo shari yabo igura gusunika umugambi w'Imana ya Imana dufashe tuvyumve umaze kubitahura ntuzosura nta muntu uzosura kwanga
Amen. Uzi neza ko uhagaze neza n'Imana, usenga, ubizi neza ko atakiri kwagiriza mutima wawe, abakugwanya sibo bagwanya. Ndabivuze neza, abakugwanya sibo bagwanya. Kubera iki? Kuko wewe nukibaho. Cyo gituma Paulo avuga ati jewe nabambamwe na Kristo, ariko ndiho. Nubwo ndiho, sije ndiho, ni Kristo abaho muri jewe. Igituma kenshi ugiye amanonzi menshi, gakubitirwa cyane, gakwitwa, kamubabaye, kamukridogera abantu bose, ikibazo ni kubera ubaho. Nimba ushafura ngo barangwanya, aramvuga, sinde gusa kumuvugisha kubera ni kubera ubaho. Reka kubaho, reka Kristo abeho. Kuko nibakuvuga sibo bariko baravuga, nibakwandagaza sibo bariko barandagaza, nibakubeshera sibo babeshera, bariko babeshera ugaragara. Mbega niwe ugaragara cyane ni Yesu agaragara? Ninde agaragara muri mwebwe? Reka Kristo agaragare. Uburyo bwo kugira Kristo agaragare ni uguca bugufi, ukagendera ijambo ryiwe, ntumwihakane, ugasenga iminsi yose, ugatangura umunsi hamwe nawe, ukagita Imana ndakweretse no munsi ibiza kuba vyose, na control ndabifise ko, ndakoresha inkomezi wampaye, ndakoresha ubwenge wampaye, ndakoresha abagenzi wampaye, ndakoresha ubumenyi bwose wampaye, ariko utari kumwe nanje, tutuwe nka Mose ati utari kumwe nanje ntituva ngaha. Zobwira Imana gucyo mu gitondo, simva ngaha ntari kumwe nawe. Rero nimba utasenze mu gitondo, ntuve nturatse imodoka, ntusohoke, banza umenye neza ko wavuganye n'Imana. Banza uce bugufi, nubwo ufite intege nke, Imana izoguha inkomezi, ariko ugira acte yo guca bugufi iminsi yose. Mashobora kwandika mu ntangiriro 44 murongo wa 42-44, Genèse 24:42-44. Isengesho y'umukozi wa Abraham, sivyo? Agiye kurondera umuhungu wiwe umugore, Rebeka, sivyo? Yarabonye abakobwa benshi. Amen. Avuga ati nubwo ari benshi kandi mbona arimo beza batari bake, sintora ari we wese, ndashaka uvuye ku Mana. Aca arasenga, Imana ndashaka uwo nza gusaba amazi. Abyumva? Nta amazi gusa, avuga ati ahubwo ndaguha amazi, umwanya uri kuranywa ngira ngabure n'indogoba zaho. Ataraheza kuvuga Imana irishura, aca amenya ko avuye ku Mana. Mbega urasengera abafiance bari ngaha, sinabwiye muza amaboko, mbe murasenga, mwarasenze. Aseri bateye mutarama wa fiance, mbe murasenga. Cyangwa muri gutya, abacameraman gusa. Mugwayi zose arengana ngo behagira gutya, gira gutya. Hanyuma akurevere usange senga, egera Imana, senga, umuryango w'Imana uzokuguruka. Iyo wugurutse nawugara. Amen. Ugiye umuryango wuguruka wa mariage kuri jewe, warugurutse, ndamenya neza ko ari Imana, n'umugore wanje aramenya ko ari Imana. Hamacaza tugwanya benshi, kandi ari Imana yuguruye. Tuba amezi 3 dusenga kugira hagira n'umwe ashobora ngo ego muri abo bantu tugwanya. Amen. Ndabwira madamu wanje akimu fiance ati ndabwira ikintu kimwe, nugwane n'inyama n'amaraso. Nugerageze kwisigura, nugerageze kugwana, tuje ku mavi. Kuko niba ari Imana yavuze bizobishobora. Cyo kazo kibaho no munsi, harabi ikibazo mu muryango, bamwe ugasanga umwe n'umukene, avuye mu muryango ukize, umwe usanga ntibahuje ubwoko, ntibava hamwe, umwe nibi canke ibi, umwe yarize undi ntiyize, abakavuga ati no uyu tumwemera, reka banke kumwemera. Ijuru rimwemeye, ijuru rimwemeye. Ndakubwire Imana yakumanaje Farao, iroroshe umutima wa Farao, yonanirwa uyo. Imana ntinanirwa, yishaze kugurura, nta mwana w'umuntu ashobora kwizibira. Haleluya. Abaheburayo 10:19-20. Hébreux 10, mufate muwandike umurongo nkunda cyane wo muri Bibiliya, isezerano rishasha. Yahashize mwabibona n'ahantu herekana neza ngene Imana ngo nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu. 20.
duciye mu nzira yadutoboreye. Hey! Gutobora. Yesu yatoboye. Igihe ari ku musaraba igitambara cyaratobotse kiratabuka cyose kugira twinjire. Abatarinjira injira bisi iri hano kuri ya bisi okafukamenge moteri kwira iri amashi ugateba irugara yaratoboye sha indirasha n'ubugingo ica mu gihuzu gitambara gikinze bisobanura ngo mu mubiri wiwe yamutobora yaratoboye igitambara kizibira ahera naho hari presence y'Imana, hari isanduku y'isezerano, hari inyishu, igisubizo cy'ibibazo byawe byose. Ndiho abaha umugisha.